Inyama ni kimwe mu biribwa bisanzwe bifungurwa n'abarundi mu mihingo itandukanye y'igihugu. Co kimwe n'ibindi bifungurwa, abanyagihugu basanzwe bihereza inyama baganiriye na RPA bamenyesha ko muri kino gihe nazo nyene zazimvye. Uyu munyagihugu wo muri zone Kanyosha komine Muha mu gisagara ca Bujumbura atanga akarorero k'ingene ibiciro vy'umusoso w'inka vyifashe, aho amenyesha ko hiyongereye ko amafaranga 4,000 ku kiro. Akanyama arico bita akaboga zarabaye ibintu biteye ubwoba, batarahagarika kuzibaga ikiro twakigura c'umusoso 12,000 canke 11,000, ariko ico bita canga arizo nyama z'amagufa zari ku 10,000 canke 9,000, aho basubiriye kubaga inka. Jewe ko mbona sumiye muri quartier kw'isoko ubu unya ikiro c'umusoso kiri ku 15,000 canke 16. Ikiro ca canga ariyo nyama y'amagufa nayo iri ku 12,000. Murumva ko yuko ayo mafaranga ari menshi. Eka ngo n'inyama z'impene n'ingurube nazo nyene zaradugijwe ibiciro. Bibaye nk'aya mezi abiri nyene aheze, aho brochette y'impene yahora igurwa 2,300, ingurube nayo ikiro canga cyaba kigurwa 8,000, ubu kigurwa 10,000. C'umusoso cyayugurwa 9,000, 10,000, ubu kigurwa 12,000. Niyo mafaranga kigurwa. Ahandi RPA yashoboye gushika ni mu ntara za Bubanza na Makamba. Ibubanza ikiro c'umusoso w'inka mu mezi abiri aheze cagurwa amafaranga 10,000, ubu kigurwa 11,000. Inyama zivanze n'amagufa zavuye ku 9,000 zija ku 10,000, nayo inyama zo mu nda bakunze kwita ubutumbutumbu zikigurwa 9,000 mu gihe zahora ku 8,000. Mu ntara ya Makamba ho ibiciro vyari imonogoje cane. Abanyagihugu baho bavuga ko uyu mwaka ibiciro vyagumye biduga kugeza aho ikiro c'umusoso w'inka kiva ku 6,000 kigashika ku 10,000, nayo inyama zivanze n'amagufa izo bita canga zikaba zisigaye zigugwa hagati y'8,000 n'9,000 mu gihe zahora ku 5,000. Ivyo biciro vy'inyama bikaba vyaduze inyuma yaho leta isubiriye gutanga impusha zo gusubira kubaga ibitungwa.